kuva ejo bukera ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza igenekerezo rya 22 Myandagaro umwaka w'2023 tugiye gusubira gucandaga mu gihugu cyose abana bose kuva ku bakivuka gushika kuba imyaka 7 mu gice ca kabiri c'isekeza ryo gucandaga indwara y'ubukangwe nka kurya twabikoze mu gice ca mbere. Twibukanye ko ibikorwa byo gukingira ibibondo indwara y'ubukangwe vyatangujwe na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kwigenekerezo rya 10 ruheshi aho hugururwa isekeza rya mbere ryabaye kuva kwigenekerezo rya 10 gushika ku rya 13 ruheshi umwaka w'2023. Twisunze indinganizo mpuzamakungu yo kurandurana n'imizi imigera itera indwara y'ubukangwe hategerezwa gutunganywa amasekeza 3. Gishasha muri risekeza rigira kabiri ryo gukinga indwara y'ubukangwe harateguwe kandi mu gihugu cyose ko abana bazoronswa amama ya vitamine A abakingira uruhumyi bakongera bakaronswa ibinini vya albendazole bivura inzoka zo munda kiretse mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Kirundo na Karusi aho vitamine A na albendazole bisanzwe bironswa abana muri vya bikorwa biri mu kirangamisi c'incanco. Iri sekeza rizotangura guhera ejo ryerekeye abakurikira: kuva ku mwana kivuka gushika ku mwana w'imyaka 7 bazoronswa amama y'urucanco w'indwara y'ubukangwe. Kuva ku mwana afise amezi 6 gushika ku mwana w'amezi 59 bazoronswa amama ya vitamine A akinga indwara y'uruhumyi. Kuva ku mwana afise umwaka umwe gushika ku ufise imyaka 7 bazoronswa ikinini ca albendazole gikinga inzoka zo munda. Twakire neza rero abacandaga bazoca mu mihani wacu no mu bibanza bisanzwe bihuriramwe abantu benshi nk'amasengero, amasoko, ibituro vy'imiduga yunguruza abantu n'ahandi. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buboneyeho akaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingira abana bacu indwara y'ubukangwe uruhumyi n'inzoka zo munda.